ndabaha ikaze bakunzi ba E+257 muri kino kiganiro murazi yuko twama tubazana ibintu bimeze neza cyane uno musi imbere yuko tubabwira umutumire wacu banza kwanza ugende kuri channel yacu ugire subscribe hama ugire comment hama kugira ngo nuwisangiza ibintu ucugende ugire share kubera ibintu bibandanye bimeze neza cyane kuri micro ne jewe nimbona Aristotle the vibe master kuri kamera ndi kumwe na Gogo Gontra mwa wundi abahereza amasanamu ameze neza cyane imbere yuko ndamwakira umutumire ndibaza yuko mwese mufise inyota yo kumenya uwo muntu uwo ari wo reka ndamuha ikaze kuri micro ya E+257 Leila oh Leila tumaliziku yeah, call me Rena music. Ati muhamagare Rena music muga wumvise Rena music wava wiyumviye ati mbega ninde reka atubwire mu majambo make Rena music ninde. Ya murakoze cyane kwanza umeze fresh. Alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Ya vizuri sana. So amazina nawe n'abavyeyi nitwa Shimrimana Remy ariko nza gukuramo Rena ari censhira ko nako nyene music urumva ya Rena n'amazina yanje abiri Shimrimana Remy ya cindahinyanyura nshira ko music uno musi Rena bashaka kwiyumvira ati tumubona ari kuri kamera za E+257 moga nitumubona ati mbega ninde avuka he. Ya murakoze cyane Rena avuka muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba akaba asanzwe ari Bujumbura kubijanye n'ishuri. Ya mbega uno musi Rena biramworohera kwiga yongera akaririmba. Ya kuko buri kintu cyose umuntu bivana n'ukuntu wewe upanga ibintu vyawe. Ya Rena music ufise imiziki itandukanye cyane muga tukama tubona studio ugumujamwo ni imwe kandi gumigaruko uno musi Rena tuvuge yuko ari muri management ya Iteka. Wapi ntabwo ndi muri management ya Iteka gusa nyine tu barama support kandi ndabibashimira sana. No musi na management urimo. Oya ukora ku gatwi kawe. Ya bigenda gute none ubwo buryo bukura mu gihe Rena yaje ava hariya mu ntara ya Makamba agashashika ni Bujumbura aje kwiga mu gukabandanya akora umuziki kandi ata management afise bigenda gute Rena aca he kugira ngo akore uno musi umuziki yongera nasura n'amasanamu ameze neza cyane. Ya ubwa mbere bwo ntanguye gushimira nyine Iteka Media baramfata mu mugongo sana ntako badakora kugira ngo nshobore anyimba n'umunsi hari aho ngeze ndabibashimira cyane kuko nibo babifise mu ruhara ntibagiye na Clovis Pro CEO wa Agape Records kuko nawe niwe atanguye afata ukuboko bwa mbere hama nabo baza kumbona mu nyuma sindi muri management n'ivyo ya Iteka Music ariko support tubarayimpa bikwiye kandi ndabibashimira ni nabo ntaco gituma ubona nshobora kure gusohora indirimbo ifise n'amasanamu byose ni ku nguvu zabo. Rena music turavye gene uririmba tukarabwa ngene wandika tushaka kumenya uno musi Rena music niwe ho munirimbyi yarabiye ko basi amwenspira kuri we muri kariyeri yiwe y'umuziki. Je buje sinovuga ngo hari umuririmbyi ngo anyespira kuko abanyespira ni beshi cyane sino bavuga ngo ndabamare hari umwe. Oya umwe ntawo ari kuko ndumviriza indirimbo nyinshi zitandukanye kandi nkumva zose zinyoheye nkumva nanje nokora ngerageje kuraba uko bariko barakora umva rese no ngo ndafise umuririmbyi kanaka ngo nisunga oya nshaka gukora jewe nka jewe nyene kumbure nzendo nk'amahigwe yo kubaho abazifuza gukora nkanje. Ati uronka amahigwe kugira ngo hazobe nabifuza gukora nkawe uno musi Rena music wo mubwiye ati ngizi collab ushaka ko ukorana nande collab. Uri muri nimvyo wose ansumvya pawa no korana nawe. Urafise umwe mvuga ati je ubu nyene wombwiye ati nitorire notora. Oya oya uno musi wo kubwiye ati uno musi uravye abaririmbyi bako baraza zino generation muri kumwe uno musi ukavuga ati Rena music tora umuririmbyi je wumva ko mwokorana ubu kandi gikorwa kigatwiga. Wapi nta bose twokorana bose twokorana bose wo kubwiye ati utoramwe umwe urafise wo utora ariko herako byovana nkabo wobo makaroro basiwe uno musi wo kuzana Dramati MB Data akakuzanira na Alvin Smith
Big Fizzo, Sabi, uno musi wotora mwonde muri abo batandukanye. Nabo bose Big Fizzo. None numva ko ufise umuririmbyi mwe gutora. Uno musi Rena Music umbwa ati tora uwo mukorana collab ati Big Fizzo none otora. Uno musi Rena Music amaze imyaka myinshi mu muziki ubumwe muga amaze guca muri vyinshi cyane. Nicaye ikintu kimaze kukubaka utazofa wibagiye mu muziki muri career yawe. MZ Unacheka baba. ni hatari donc nyine hari ibintu byinshi biba bitubabaza canke biba biduca intege twebwe abaririmbyi tukiri bato bato ni byinshi cyane nko kujanye na promotion iratugora sana gose yani hatari katubigezaho gusa urumva ko hariyo evenement imaze gukubako muga ukumva nyene ko yakutushe ko kandi yakubabaje ni byinshi sino bivuga byose ngo ndabimara bimaze kumva ko bikamba nk'itatu basi okay ntacyo hari gihe kimwe nigeze kuri amafaranga kuri radio kana nashimye kuvuga ya promotion barambwira ko indirimbo izovuga ukuntu mu biganiro ibi ariko amafaranga yararishwe resi barampa mugabo neza cyane mugabo byagiye kurangira indirimbo yanje ndayumvise bari bambwiye ko bazohora bayivuza mu biganiro bitatu ivyo biganiro ari ikiganiro cyaba mu gitondo hari cyaba saa 8 n'icyaba 12 atari ibanga bashaka kuvuga ivyo biganiro warihiye promotion basi iyo radio yihuze mu kuvuga ivyo biganiro warihiye ko muziki wawe ushobora kuzura vuzwa oya maze kuvuga ibiganiro mba ni radio nzokubona ivuze tu oya ariko reka ntacyo reka mvuga amasaha kumbura bakurikirana bijanye na entertainment ya 257 baraza kubimenya cyari ikiganiro cyo mu gitondo cyakora abakobwa babiri n'umuhungu cyari ikiganiro cya saa 8 cyakora abahungu batatu icyo nakimenye naho ushaka bihishije hari n'ikiganiro cya 12 cyakunda kuba gikora umwe ariko hari n'igihe yaba ari kumwe n'abandi babiri nawe nyene rero nisanga indirimbo yanjye iri kivuga mu gitondo muco cyabo bakobwa no ku mugoroba yaravuga ariko saa 8 kweri nkarindira ko indirimbo iri buvuge kandi byari byanditse ko izovuga desomene nkabibura rimwe ryonyene yarigeze kuvuga naho nyene yavuze amasegonda nk'atatu mu gihe izindi ndirimbo twari ku rutonde rumwe nazo nyene zari muri promotion zozo zavuze rero urumva ivyo nitwo biteba ko byarabaye ariko ni bimwe mu bintu byambabaje byaranciye intege ariko uko biri kose tu umuntu akomeza kuguma nyene apambana kugira ngo turabe ko twogera ku rwego nyimba indirimbo natwe tuyikoze twariha promotion bazoyivuza koko peut-être ko byagenze kubera ko babona ko nyine tutarashika kuri level bifuza ariko biduha ingufu zo kuguma dukora kugira ngo dushobore gushikaho bifuza naho twifuza uno musi Rena Music asaba iki abakunzi biwe kompa support vraiment kuko nyimba no musi hari ibintu ntariko ndabemezamwo peut-être burya muhini mushashe utera amabavu barabizi nyimba hari ibintu ntariko ndabemezamwo babandanye bampa to support pole kumbure je nzobakorera ivyo bifuza uno musi bakeneye Rena Music burya bumutora kuri iryo zina nyene ego Instagram Facebook page na YouTube aho ni Rena Music official reka ndagushimire nakora kana kanya waduhaye murakoze cyane bakunzi ba E+257 reka ndabashimiye cyane mwumvise ko no muririmbyi yatubwiye byinshi cyane yanatubwiye n'ibintu byamubabaje urumva ko ari problème kubera ngo ubaka izina bigusaba ingufu nyinshi cyane reka rero mbere yuko ndabasezera mbanze ndakwibuse utaragira subscribe ugende ku channel yacu ugire subscribe wongere ugire comments hama wa unde tararaba video yacu umugire share kugira ngo ibintu bimanda bimena neza kuri mikro ari nimbona Aristote the Vibe Master kuri kamera mwe kumwe na Google Gontra umwe abikora neza mubandanye mudukurikirana kuri E+257